Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu makungu ya kure abari cane ku mugabane w'abanyamerika, mwese muri irya nino ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaho ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaho mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese ndabahaye kaze ngaha ku Iyakare TV. Iyakare TV nimbonesha kure ibagezako amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ndetse n'amakuru aba agenda avugwa irya nino mu makungu. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya aza gushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye arabandanya kugirwa umubeshi ruhagwa. Umubeshi wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi arerekanwa ko ari umukuru w'igihugu bivanye n'ivyo agenda atangariza abarundi, ariko ntabandanye abishira mu ngiro. Naho kandi irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi harabandanya gukwiragira inzandiko. Izo nzandiko ziriko ziranyuragirana irya hinino ku mbuga hwaniro, bikaba bivugwa ko ari umusirikari azwi kw'ipeti rya Liyetona, ariko avuga ko avugira abandi basirikari n'abapolisi. Akavuga ko rero ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugomba guhinduka. Ibi biriko birakwiragira irya nino mu gihe abarundi bose bariko bagenda basanga izo nzandiko zimanitse ku mapoto canke ahakwiragira ahahurira abantu benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo nibiriko biragenda bivugwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura, ndetse kandi cane no mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu. Iryo tangazo ry'abo basirikari rikaba ryaciye rinyuragirana rikamanikwa no irya nino. Bamwe mu batavuga n'ubutegetsi cane abo mu mugambwe wa CNL bo bakabandanya kuvuga ko ibiriko biragenda bikwiragira ku nzandiko ziriko ziragenda zinyuragirana ku mbuga hwaniro vyoba ari ububeshi bwa CNDD-FDD kugira ngo bafate abatavuga kumwe n'ubutegetsi cane abo mu mugambwe wa CNL bace babata mu mvuto bajane kubapfunga. Ni mu nyuma kandi ivyaciye bitangazwa na Bob Rugurika ko abategetsi bari ku ntwaro kuri kino gihe boba ari bo bagize uruhara mu kwica umukuru w'igihugu yari asanzwe atwara igihugu. Uyu ni umuhisi Petero Nkurunziza. Bikavugwa ko abo bagize uruhara mu rupfu rwiwe ari abategetsi, kandi na Ndayishimiye umukuru w'igihugu Varisito arimwo. Ivyo vyose rero bikaba bibandanya gutera abanyagihugu ico bagikomakomeye cane, kuko babona ko ibintu bishobora guhinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi canke hakaduka yegere ngaho mu mugambwe wa CNDD-FDD, bivanye ko bose batavuga kumwe. Ntabwo bose bahurije hamwe, kuko hari ababona ko CNDD-FDD iriko irahemukira igihugu. Ivyo ni ibintu bizwi cane kandi vyibonekeza ko ibiriko biragenda biba bitoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adusanga, amakuru dutohoza, amakuru tuvana mu masoko atandukanye, bikaba vyibonekeza ko umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bishobora kubandanya bihinduka. Intwaro ya CNDD-FDD bayifata nk'intwaro y'agahotoro, intwaro y'ubuja, nk'uko uyu musirikari yaciye avyandika. Bivugwa ko rero naho vyoba ari umusoda koko yaciye yandika iri tangazo, akavuga ko avugira abasirikari n'abapolisi. Vyibonekeza ko abasirikari n'abapolisi barushe. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we avuga ko yadugije agashahara kabo basirikari n'abapolisi, ariko bikibonekeza ko hari carimo ikintu gikomakomeye cane. Ntago baciye banyugwa n'ako gashahara kaciye kaduga, naho kandi kaduze baracafatwa nabi cane.
biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, amahera akatwa abasoda ntaho ahuriye cane n'uwo mushahara canke ako gahembo baciye badugirizwa, dore ko bari basanzwe bahembwa gahembo gaceya cane. Uru rupfu rero bivugwa ko rwabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, urupfu rw'umukuru w'igihugu ca Burundi waciye ashengera, imyaka 3 iraheze ashengeye. Petero Nkurunziza bikavugwa ko rero rwoba rwaragizemwo uruhara n'abo bategetsi bakomakomeye cane, Varisito Ndayishimiye akaza kwisonga bivanye nuko yari yatorewe kuramutswa igihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko ari we ashobora kuba yarateguye agashira no mu ngiro urupfu rw'uyu muhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yari yigize umuntu akomakomeye cane, umuntu atazovugirwamwo, umuntu azoba ari igihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi gusumvya ibindi bihangange byose, mbere no gusumvya umukuru w'igihugu. Abari birabira bugufi canke hafi baraciye babona ko rero Varisito Ndayishimiye ata kintu na kimwe azoca ashitseko canke akoze nk'umukuru w'igihugu. Petero Nkurunziza baca bamukura mu nzira bivanye nuko kandi yari yihagiye ikiringo ca gatatu atarekurirwa n'amategeko akakiha ku nguvu. Ivyo vyaboneka ko Petero Nkurunziza ashaka kuzoba umukuru w'igihugu kuzogeza ashengeye canke apfuye, kuko vyaraboneka ko yari yavuze ko ari imboneza yamaho, atayindi mboneza izokwama ibaho mu gihe Petero Nkurunziza akiriko agifise ubuzima. Ivyo vyaraboneka ko rero yari kuzoba ameze nk'umwami nk'ico yariko arategura. Ivyo rero baciye bamuvana mu nzira bamuca bamwegezayo, kandi kumwegezayo atakundi nyine vyo bagomba kubigenza atari ukumwica, kuko Nkurunziza abanyagihugu bari bahejeje kubitorera mw'ibwirizwa shingiro, batora ko umukuru w'igihugu yariho ico gihe azokwama aba imboneza yamaho. Uyu atawundi ni Petero Nkurunziza. Amakuru rero ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, igihugu dukunda cane, igihugu c'u Burundi. Abantu biravugwa ko Varisito Ndayishimiye amajambo ariko arashikiriza ari ububeshi bukomakomeye cane. Bavuga ko Varisito Ndayishimiye agomba kuba ari we muhinga mu kubesha, kuko ivyo avuga biba bigaragaza ibihushane n'ivyo akora. Nta kintu akora ashira mu ngiro mu bigendanye n'ico aba yaciye avuga ku maradiyo, kumbonesha kure ndetse na televiziyo zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo yama yashikirije ntago ari vyo aca ashira mu ngiro. Mugabo amajambo ya Varisito Ndayishimiye aba arerekana ko ari umutegetsi mwiza canke akomakomeye, ariko ivyo avuga n'ivyo akora ni bihushane. Abanyagihugu bakaba bariko bararondera ukungene ubu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakabaye buva ku ntwaro hakema canke hagafata abandi akaba ari bubaja mu butegetsi, kuko ivyo CNDD-FDD iriko iragenda ibandanya gukora ngaha mu gihugu c'u Burundi vyibonekeza ko ntaho bizoshikana umurundi uwo ari we wese, usivye ibishyoti canke abandanini nibo babandanya kugira ico bashira mu mifuko yabo, kuko bo barakorana vya bugufi n'umukuru w'igihugu agama yabashize mu mabanga, kandi bakiba igihugu ntagikurikirana. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye afunga canke agahagarika muri bamwe mu bategetsi abagiriza ko banyonya itunga ry'igihugu. Biribonekeza ko n'umwanya hari n'abandi banyonya itunga ry'igihugu ariko umukuru w'igihugu atazi. Bikaba vyibonekeza ko rero Varisito Ndayishimiye mu gupfunga abo ngabo baba baciye bamenyekana ari ukugira ngo yereke abanyagihugu b'u Burundi ko akomeye cane canke afise inguvu canke akora cane ivyo aho avuga bikaba bihura n'amajambo ayoma yashikirije umwanya n'umwanya. Ariko
ababirabira bugufi canke ababikurikiranira bugufi bakaba bemeza ko Varisito Ndayishimiye ata kintu na kimwe aramarira igihugu c'u Burundi nk'uko amakuru agenda avyemeza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aze aragushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutoza bize bigushikako umwanya ku mwanya.